Turabaramukije mwese bakunze b'ikiganiro Haracariho Ivyizigiro. Amahoro y'umwami wacu Yesu nakomeze kubana namwe. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo mu cete ca mbere Paulo yandikiye abikorinto ibice byaho ni 6 murongo wawo wa 12. Turasoma mu izina rya Yesu. Birivuze ngo byose ndavyemererwa ariko si byose bingirira ikimazi, byose ndavyemererwa ariko sizoganzwa n'ikintu na kimwe. Turafise teme canke ijambo ry'umutwe tugiye kuganiraho, abantu bemererwa kunywa inzoga. Abantu bibiliya yemerera kunywa inzoga. By'ukuri kunywa inzoga abantu benshi baje bavyibazaho, bamwe ni icaha abandi nabo ntabwo ari icaha, ariko by'ukuri ntabwo ari icaha. Nta nubwo ari icagezwe Imana yagiye ibuza abantu bose, ariko kandi hariho umugwi w'abantu bamwe ndetse n'abandi bibiliya itigeze yemerera ko bashobora kunywa inzoga canke bayikoreho. Ariko kunywa inzoga ntabwo cari icaha, kandi biratubwira ngo ikigiye mu nda y'umuntu ntabwo ari cyo kimuhumanya, ariko ikiza gusohoka mu nda y'umuntu nico kimuhumanya. Ariko bibiliya dufise abantu bibiliya itigeze yemerera ko banakoraho canke bananywa, kandi uretse yuko ku bantu bagiye bayinywa biribwira ko yagiye bagirira ingaruka. Turabona nk'umugabo yitwa Nowa, birimbwira ngo amaze kururuka ubwato igihe hari habaye umuzure, birivuga ngo yarafashe arateragira izabibu, arangije arazenga avanamwo inzoga aranywa araboregwa. Ariko bivuga ngo amaze kuboregwa yaciye avuma abana biwe, kubera yaciye yisanga yambaye ubusa, nta muzu yambaye, ko yaranywe araboregwa ariyibagirwa, impuzu zose zimuvaho, kugeza aho abana baza kureba ubwambure bwiwiwe. Bamaze kubona ubwambure bwe bitewe nuko yari yaborewe, zimaze kumuvaho asanga ari gusa, birivuga ngo acara bavuma. Mundi majambo abo bana bavumye niki? Bavumwe n'akaboregwe kari kabaye kuri Nowa. Turabona abantu muri bibiliya benshi zagiye zigiraho ingaruka, nubwo hariho bamwe batari bemerewe kunywa, nk'abo bitwaga abanaziri canke abaherezi bakoraga ahera, bakoraga mu nzu y'Imana. Abo ntabwo bari bemerewe no kunywa canke kuboregwa mu gihe cyane mu gihe bari mu gikorwa. Ariko birivuze ngo byose ndavyemererwa ariko si byose bingirira ikimazi, kandi byose ndavyemererwa ariko sizaganzwa navyo. Urashobora kuba wemererwa ikintu ariko kitakugirira ikimazi, ariko yamara mu bwami twiruka tugwanira dukora turondera ibitugirira ikimazi. Ibitagira ikimazi nta mpamvu n'imwe yo kubyiruka inyuma, nta mpamvu n'imwe yo kubirondera. Nubwo byose tuvyemererwa ariko si byose bitugirira ikimazi, kandi birivuze ngo nubwo byose mvyemererwa ariko sizaganzwa navyo. Rero abo bantu bibiliya yemerera ko bashobora kunywa nibo tugiye kuganiraho muri iyi somo yacu. Abantu bibiliya ishobora kuba yemerera ko bonywa canke bokoraho. Umuntu wa mbere rero n'umuja. Turashobora gusoma mu gitabo c'imigani, turabe igitabo c'imigani, imigani 31. Nagomba ngo dusome murongo wawo wa 4. Imigani 31 murongo wawo wa 4 uravuga ngo nibibereye abami Lemuweli we, nibibereye abami kunywa vino canke abaganwa gushira umutima kubiboreza. Umuntu wa mbere bibiliya itemerera ko yakoraho canke yanywa n'umuntu yitwa umwami, ariko umuja bibiliya amwemerera ko yonywa uko we abishaka. Umuntu wa mbere ni ukuvuga ngo umuntu w'umuja, ukaba mu byumviro byawe uzi kuri umuja, uzi kuri umuntu ataca amazi. Iyo wabuze umuja ni umuntu yaba yaraguzwe amafaranga, yakoreraga mu rugo atarafise uburenganzira bwo kuva muri urwo rugo. Mu yandi majambo yaraguzwe kandi yategerezwa kuhamara ubuzima bwiwe bwose. Nubwo yavyaraga abana bose yavyaraga yabavyarira muri ubwo buja, bakaba nabo nyene abaja. Rero bibiliya yavuze ngo nibibereye abami, bitabereye abami ni kuvuga ngo bibereye abaja. Rero umugwi wa kabiri canke abantu ba kabiri bibiliya itemerera ko bashobora kunywa
ni umuntu ageze ku mfiro. Umuntu ageze ku mfiro bibiliya uwo muntu iramwemerera. Umuntu wa kabiri bibiliya yemerera ko yanywa ni umuntu ageze ku mfiro. Imigani 31 umurongo wa 6 n'umurongo wa 7 aravuga ngo ikiboreza ugihe uri hafi gupfa, na vino uyihe uwufise akabonge mu mutima, anywe yibagire ubworo bwiwe, naze yibuke ukundi imibabaro yiwe. Undi muntu wa kabiri ni umuntu agiye gupfa. Ukabuzi yuko uri hafi kuba ku mfiro, cyane ukabuzi ko ubuzima bwawe bugiye kurangirana n'uyu munsi, urashobora kunywa. Ariko ukabuzi ko ufise ubuzima buhoraho wakiriye biciye muri Kristo Yesu, ntabwo wemererwa kunywa, nta nubwo wemererwa gukoraho. Mugabo umuntu afise akabonge, umuntu azi yuko ari hafi kwipfira, bibiliya amwemerera ko yakoraho, bibiliya amwemerera ko yanywa. Ariko ukabuzi ko ufite ubuzima buhoraho wakiriye muri Kristo Yesu, ntabwo wemererwa gukoraho, ntabwo wemererwa kunywa. Kanatsinda umunezero w'abana b'Imana ntabwo uri mu bintu byo kunywa, ariko umunezero w'abana b'Imana uri muri Kristo Yesu. Ufite Yesu urafise umunezero. Birivuga ngo munezererwe mu mwami. Nta kintu na kimwe cyakwibagiza ibintu, kunywa urumogi, kunywa itabi, kunywa inzoga cyane n'ibindi bintu ukeka ko byakuzanira umunezero cyane byakwibagiza ibintu. Ibyo ntabwo byakwibagiza ibintu, ahubwo bizakugira imbata, bigusubize hasi, bitume utagaragara neza mu maso y'abantu bitewe n'ibyo bintu uzaba uriko wihereza, kandi bizakwangiza inzu y'Imana ari wo mubiri wawe. Bibutse ko inzu y'Imana ntabwo ari ijya dusengeramo dimashe, ntabwo ari ijya dusengeramo samedi, ariko inzu y'Imana Imana ibamo, ikoreramo, igenderamo n'uwo mubiri wawe. Biri kivuga ngo umuntu azangiza ingoro y'Imana, Imana izagirana, Imana izamurandura. Niyo mpamvu urushengero rurashobora kwangizwa n'umuntu avuye hanze, cyangwa rushobora kwangizwa nawe wenyene ukiyangiriza inzu y'Imana. Nibyo uravyemererwa, ariko si byose bifise ikimazi ku buzima bwawe. Tugwanira ibifise ikimazi, tugwanira ibifise ikimazi cyo kudukura ahantu hamwe no kudugeza ahandi hantu. Umugwi rero wa gatatu w'abantu bemererwa ni umuntu ageze ku mfiro, nk'uko duhegeye kubivuga. Ariko aba gatatu abo ni aba kabiri. Ariko umugwi wa kabiri wemererwa ni imburabwenge. Usomye imigani 20, imigani ibice byaho 20 umurongo wa mbere avuga ngo vino niyo mucokoranyi, ibiboreza nivyo yogoyogo, kandi ubidandabagiramo wese nagira ubwenge. Mu yandi majambo, umuntu wa gatatu yemererwa kunywa ni umuntu atagira iki? Ni umuntu atagira ubwenge. Ariko ukabuzi gufise ubwenge burezona neza, ntabwo wemererwa gukora. Kubera iki? Zirafise ingaruka ku buzima bw'umuntu, zirafise ingaruka zo kwica ubuzima bw'umuntu no gusubiza hasi ubuzima bw'umuntu. Urashobora kuvuga ngo nakwigerera, nibyo urashobora kwigerera. Hari abantu bamwe zitatwaye, ariko uko ukomeza ukibamo ico kintu, uko ukomeza unywa, niko ukomeza wiyongeza, ejo ukazasanga zaragutwaye. Kandi biye yatubwiye ngo byose turavyemererwa, ariko ntabwo tuzagazwa nabyo. Imana ipumugisha. Rero umugwi wa gatatu ni imburabwenge. Umuntu azi uko atabwenge afise aremererwa gukoraho. Ko bitubwiye ngo niyo mucokoranye, kandi ngo niyo izana uruyogoyogo, ngo kandi ubidandabagiramo wese, uvyirukiramo wese ngo nagira ubwenge. Umugwi wa kane w'abantu bibiliya nasanze ishobora kwemerera ko bonywa ku kintu bijanye na vino canke inzoga, na umuntu ukunda kugwaragurika. Birabivuga neza mu cete ca mbere Paul yandikiye Timoteyo ibice byaho 5 umurongo 23, uhereye none ntunywe amazi gusa, ariko unywe n'utuvino duke, kubwo mu nda hawe kukugwaragurika. Ariko ntabwo yamwemereye nganywe nyinshi cyangwa ngo yiherezemo aboregwe, asinde, akora ibindi. Ariko ngo kuko ukunda kugwaragurika, wereye none ntunywe iki? Ntunywe amazi gusa, ariko unywe utuvino dukeya. Mugabo kubera yakunda iki? Yakunda kugwaragurika. No munsi usanga abantu benshi bandagaye bari kunywa. Njya nibaza none barakunda kugwaragurika barya abantu, cyanye n'ingeso, cyanye kubera naka anywa nawe yumva yanywa.
kubera ukunda kugwaragurika Timoteyo nywaho dukeya, ariko ntiyamubwiye ngo agende aborerwe asinde anywe kumure bibe ubuzima bwiwe kwamanywa iteka ryose, ariko yamubwiye ngo kubera ukunda kugwaragurika unywe dukeya. Ariko bibutse umuti ushobora gutuma umuntu akira, ntabwo inzoka ikiza indwara cyane ishobora gutuma umuntu ugwaragurika kumure abasha gukira, abasha kumererwa neza cyane koroherwa, ahubwo igituma umuntu yoroherwa ni Imana. Birivuga mu mishagu ya Yesu twakize indwara. Rero mu yandi majambo kuba ukunda kugwaragurika nibisigura ko umuti wawe wahituba inzoga. Mugabo ku bantu bakunda kugwaragurika bumva umengo niyo solution cyane kumbura umuganga yayikwandikiye, numva atakibazo nta cyaha kirimo. Nico kintu gira kane cyane niwo mugwi ugira kane w'abantu bemererwa kunywa. Mwarahezegiwe cyane. Tugiye gusenga Imana. Data mu izina rya Yesu ndasenga umwene data aje kumva ijambo ryawe, mwekora basi amakando. Umuntu wese yari yaraganjijwe n'ikintu bita inzoga cyangwa itabi cyangwa urumogi, wereye ino saha ino nyota nimuvemo mu izina rya Yesu, yakira inyota y'ijambo, yakira inyota yo gusenga kubw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mwarahezegiwe cyane. Niba wakunze ino nyigisho gira subscribe kugira ngo ubu wa mbere ijambo ry'Imana igihe turishize ubikurikirana. Nongera ngusaba kugira partage ku bandi. Imana iguha umugisha.